zino drone zizatobagirako ingaruka. Ubundi nuko mantu tutaba twuguruka amaso ngo tubimenye. Ubundi M23 yaratsinzwe ku rugamba, ariko urugamba ushobora kurutsindwa. Ntubona ikiroberi gishobora gutsindwa urugamba hagahera n'umwaka utaramenya ko ico kiroberi cyatsinzwe. Umugabo cyaratsinzwe completement, baramaze kukizimya, sivyo? Nubundi niki kiroberi kimeze. Mutegereza kwitandukanya n'aba bantu, mukitandukanya n'ikibi kugira ngo mutazohura n'uruva gusenya namwe. That's why bitegereza kugenda. Nico gituma uko nuko ndiko ndababwira n'ukuri kuzuye ijana kwijana mesheri zami. Ifu irahari yatwigwaneho na M23. Sivyo? Ubu rero bariko bagerageza gukoresha na Red Tabara. Ahanye rero tetwari ya Karehe haragufiriwe M23, haragufiriwe Red Tabara, haragufiriye umutwigwaneho ku rugezo ruteye n'ubwoba. Ku rugezo ruteye n'ubwoba, my friend. Hari nahe nyinshi nguma numva z'abantu bashaka gucika ku icumu kubera ko iyo uri kuraswa n'izi CH4 izi drone udakomeretse, wewe menya ko urokotse, ugenda uri kimuga cyangwa ugenda wakomeretse. Niko biri n'ibyo bitero biko bariko barahura nabyo muri nani bikora kubera ko impamvu nababwiye ati iyi M23 barayirangije. Yes, ngundira kandi tabaramutse mwebwe mwese ndurikirana bari mu Burundi, hanze y'u Burundi, ni mwaramutse ndamwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko weekend muza kuyijya neza cyane. Mvuze ngo mwayitanguye, weekend yatanguye ejo. Nizere ko weekend iza kugenda neza cyane. Nizere ko mwese bumeze neza, muko nabanda bivuga batameze neza, mubandanye musenga Imana, kumbure ejo bizogenda gute. Bizogenda neza cyane. Ushobora kuba utameze neza muri côté spirituel, aho no gusenga Imana, kuko Imana nta kinanira. Ushobora kuba umeze nabi muri côté ya finance, aho naho no gukora cyane my friends, kubera ko nta cizana. You must fight, keep fighting. Ejo ni heza cyane. Sinza kubarambira, ariko nagomba ndabutse ko dufise ikinyobwa Rukundo Tangawizi. Rukundo Tangawizi kuva muri Nat Burundi, na Keza Agro Trading. No kuvuga ni nabatanguye imbona kazoza, nabariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bashike mu mbona kazoza bameze neza cyane. Mvuze imbona kazoza no kuvuga ko hariho abayitanguye. Mbega nawe urindiriye iki kugira ngo winjire mu mbona kazoza? So Nat Burundi n'uruganda rukora ikinyobwa Rukundo Tangawizi, barahari ku bwanyu. Welcome nagatangawizi kameze neza cyane, gatandukanye na tangawizi wobuzi kabisa, nagatangawizi kize. Dukorera i Bujumbura Ngagara muri quartier industriel. Udukeniye urahadusanga. Hamaka nimero urutorako ni 60 mu Kirundi ni 32 amajana 522 133. Ndaje ngakugira ngo ndabinzize neza na neza mu kiganiro nyezina. Uno munsi tuza kuraba ibintu bikomeye cyane. Uno munsi tuza kuraba urugendo rwa Prime Niyongabo Kinshasa, urugendo rwa Eric Prince Kinshasa, imigwano irikiraba mu Burasirazuba bwa Kongo, aho Wazalendo FARDC hamwe na FDNB bariko barigaburira uburere bwinshi cyane bwo muri Kongo. Ndavuga uburere bushika butanu buri muri territoire ya Karehe bwamaze kuja mu minwe ya FDNB, Wazalendo hamwe na FARDC, aho aba M23 bariko barapfa cyane gose. Ikigali ibintu bimeze neza cyane kubera ko imirambo ibandanya gusehwa, abavyeyi ba Kigali babandanya kubura abana. Kuri Kigali kiragenda mu gihugu ca Kongo, nuko uburimbi bwongeye ko kuba bwishi cyane mu gihugu ca Rwanda. So reka ndabinyize mu ganiro nyezina. Nizere ko utaragira sabone cyangwa subscribe umaze kubikora kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute neza cyane, tugire umuryango wagutse cyane. Yes, reka twinjire mu kiganiro nyezina. Hariko havugwa amajambo menshi ku rugendo rwa Prime Niyongabo, urugendo rwa Eric Prince uyu mucancuro. Nibiki binyegeje inyuma ku rugendo rwa Prime Niyongabo, aho ndiko ndabona neza ko abanyarwanda babikomeje cyane. Ndabibutse neza ko
igisirikare ca Kongo gifise amasezerano no gukorana n'igisirikare c'u Burundi. Nico gituma nka chef d'état major Niyongabo agiye kubonana mugenzi we hariya mu gihugu ca Kongo. Ibyo ni ibintu biba bisanzwe cyane kubera iki kenshi amajambo acaba menshi ndabuze neza ko Uburundi gukorana n'igihugu ca Kongo barongereje n'amasezerano mu bya gisirikare. So no kuvuga iki inyuma yaho General Prime Niyongabo agiye mu gihugu ca Kongo bavuga ko imigwano yongeye guhindura isura. Bavuga ko imigwano yongeye guhindura isura. Ibintu binyamakuru bitandukanye biriko biravuga ino migwano. So ejo harashoboye kuba imigwano ikomeye cyane muri territoire ya Karehe. Aha niho hantu ngomba mpagarare cyane kubera ko biraboneka neza ko coalition FARDC abo bari kumwe bose bazananye n'inguvu nyinshi cyane, bazanye inguvu zikomeye cyane. Aha muri territoire ya Karehe harabashoboye kuba igitero gikomeye cyane aho abayumvetwa barenga 50 bashoboye sur place. Mesheres amis, iyo mvuze amakuru jewe simba ndiko ndavuga amakuru yo gushikuza canke iki hariho naravuze ko mu kirere hoho baramaze kuyamanika. Mu kirere haramazi za kamikaze, hari amadrone ya CH4 abamereye nabi cyane. Rero aha muri territoire ya Karehe ukuntu imigwano yagenze no kuvuga ko hariho ramforo aba bantu bariko barakora zivuye aha za Baraka za Fizi aho M23 aho yamaze kuhatakaza. Izi za Baraka Fizi yamaze kuhatakaza. No kuvuga iki baciye bagerageza kuza gutanga ramforo bagenda za Minembwe hariya niho bashoboye guhura n'uva gusenya. Ndabibutse neza ko bano bantu ingorane bariko barahura nazo, bano bantu ba M23 ingorane bariko barahura nazo no kuvuga recruitment. Abantu sinzi abantu badukurikirana muribuka mu minsi yahera Rumangabo mwarabonye ko bashoboye kwinza ingabo zirenga 9,000 mu minsi yahera, ariko nakubwije ukuri ko barazicucuma gushika naho zihera. Baca batangura systeme yo kwiconnecta na Rede Tabara. Burya iyi Rede Tabara niyo iri kirakora ama operation muri M23. Rede Tabara M23 sivyo ni twigwaneho, nubwo twigwaneho ibintu nabo bitameze neza cyane kubera ko twigwaneho yoyo objectif yari ifise kuva na kera nuko bashoboye kuyihindura barayihindukiza. Yari yo kwigwanaho kugira ngo Rede Tabara itazoza ibiba inka zabo, Rede Tabara itazoza igirane ibafata uko bashaka iko ishatse. Nuko warayiyoboye mu makanika baramugandaguye. Bamaze kumugandagura babihindukiza babihase matama, hama urugamba rurahindukira twigwaneho ija ku ruhande rwa M23. Ariko ubwa mbere siko byari biri. Ubu naho navuga ko batanguye kuguruka amaso kubera ko ubundi bino bintu tuvuga, bino bintu dusemerera, bino bintu tugirane nubwo usanga umuntu agusanze inbox ngo se ngo bino bintu ngo ntiwobiheba tubihebe. Hari umuntu mwabonye aheba urugamba? Nta muntu numwe aheba urugamba. Iyo hevye urugamba bice bigenda gute? Wewe uheba urugamba gute? Woshira inko hasi gute mu gihe mugenza watarashira inko hasi? Bikunda turi muri guerre mediatique, abantu mukwiye kubitahura. Bino bintu tuvuga byahinduye imitima y'abantu benshi. Niko bimeze, bino bintu tuvuga byahinduye imitima y'abantu benshi. Wewe ushobora kutwanka canke kunyanka jewe anta nka John Magukanyanka, yeah, it's good, ni uburenganzira bwawe. Mu bwawe n'ubwunyanka umenye ko nanje mfise abantu banyikundiye maze kubaka imitima yabo. That's true. Niko bitegereza kumera, niko biri. Ni kuvuga iki? Iyi twigwaneho novuga ko imaze kuguruka amaso cyane. Kubera ko ntushira kumbwira ukuntu aba banyamurenge babaye abantu canke bahebwe bagahebwa bigizemo uruhara na bene wabo. Ntushaka kumbwira nka Apotre Gitwaza ukuntu n'umu Apotre udashobora kuvugira ubwoko bw'iwawe. Ukajuze hajya anya ukavuga ngo uremera Imana.
Apotre Gitwaza ari mu bahevye ubwoko bwabo, aba ba Rugabo bari mu bahevye ubwoko bwabo, aba ba Sematama bari mu bahevye ubwoko bwabo, aba hari undi muntu ntakicumva Azarias sinkimumva kabisa, sinzi ko baba baramurasha abantu mubize mu buduhe Rubego. Azasi Rubego yarapfuye bimeze gute? Umuntu uba mbona mu mashusho media ni Afande Rugabo bya kabisa no mu promoter wabo bafise, sivyo? Ariko ni gute mwadanaje ubwoko bwanyu? Nongera shimira abantu bariko baragerageza gutahura ibyo twe tuvuga. Nimwe tandukanye n'ikibi, zino drone zizatobagirako ingaruka. Ubundi nuko abantu tutaba twuguruka amaso ngo tubimenye. Ubundi M23 yaratsinzwe ku rugamba, ariko urugamba ushobora kurutsinda. Ntubona ikiroberi gishobora gutsindwa urugamba hagahera n'umwaka utaramenya ko ico kiroberi cyatsinzwe. Umugabo cyaratsinzwe completement, baramaze kukizimya, sivyo? Nubundi niki kiroberi kimeze. Ntibashobora kuza ngaho, ntishobora kuza Amerika ngo gufatira ibihano ikwite umuhari w'iterabwoba hama ucuje haje uvuge ngo uracangwana n'igihugu. Bagukubise ibihano, abagenerali ba Makenga bande bose bari mu bihano, utuza wewe M23 uvuge ngo uracangana na Kongo. Bien sûr, mu ngwano haba amarido menshi. Abantu barashobora kuba bavuga ati twebwe turabe M23 turacakomeza kugwana, turashaka kugirane, ariko ubundi ikiroberi kugira gifata igihugu ntigishobora gufatirwa ibihano. Nta kiroberi mugere mu mateka y'isi ya geopolitique, abantu bose ndazi muraciye ubwenge, mugere mu mateka y'isi nta runtu kimwe kiroberi kimaze kwitwa umuhari wite kimaze bagabifatira ibihano. Abraba bakarira bose barafatiwe ibihano bakagirane. Ubu naho no muri twigwane habanyamurenge mubone ukuntu muri ko nimutitandukanya n'aba banwa amaraso, ukuntu mushobora guhura n'ibibazo bikomeye. Nubu twigwaneho namwe mutangiye gufatirwa ibihano, sivyo? Kongo yarabarokonesheje baha igihugu iragirane, muratwara muraja mu namashinga amateka, ariko ubu nyibaze batangwe kubafatira ibihano, sivyo? Batangwe kubafatira ibihano. No kuvuga iki? Hazogira igihe bavuga ati abanyamurenge bimurenge nabo nawe ni mihari iterabwoba n'abayeri shababu, nuko bitegereza kugenda. So mutegereza kwitandukanya n'aba bantu, mukitandukanya n'ikibi kugira ngo mutazohura n'uruva gusenya namwe. That's why bitegereza kugenda. Nico gituma uko nuko ndiko ndababwira n'ukuri kuzuye ijana kwijana. Mes amis, jewe ntaco ngo dupfa ntaki naje kwiza mikoro kugira ngo nshobore gusemerera, nshobore kuvuga even nubwo haba abantu 200 banyumvirije, ni bo nshobora kubaka imitima yabo. It's good. Ntitubuze ibindi bintu tuba dukora oya, ariko turafata umwanya wacu tugasemerera kugira ngo dufatanye n'igisirikare cy'u Burundi kiko kigwana muri Kongo, natwe dukore igitero cyo kumbuga ngurukana bumenyi. Niyo mpamvu mubona twaje mwibi bintu, niyo mpamvu abanyamurenge mukwiye kumenya ni gute mushobora kwitwa imihari y'iterabwoba mu gihugu cyane. Rero ubu bifu irahari yatwigwaneho na M23, sivyo? Ubu rero bariko bagerageza gukoresha na Red Tabara. Ahanye n'ute twari ya Karehe haragupfiriwe M23, haragupfiriwe Red Tabara, haragupfiriye umutwigwaneho ku rugezo ruteye n'ubwoba. My friend, hari nahe nyinshi nguma numva z'abantu bashaka gucika ku icumu, kubera ko iyo uri kuraswa n'izi CH4 drone udakomeretse, wewe menya ko urokotse, ugenda uri kimuga cyangwa ugenda wakomeretse. Niko biri n'ibyo bitero biko bariko barahura nabyo muri nari biko, kubera ko impamvu nababwiye ati iyi M23 barayirangije nuko kuntu Felix Tshisekedi yikomeje mu bya gisirikare mu gihe gitonya cyane. Mwari muzi ko Amerika yamaze kugiranira amasezerano na leta ya Tshisekedi na leta y'Kinshasa mu bya gisirikare, mu bya diplomasi no mu by'ubutunzi. Mwari mubizi. None Amerika imaze kugusapotinga, abantu bose mwakurikanye no ntambara mwarabonye ukuntu M23 yatanguye ikora ingamba. Mwarabonye ko yari supported cyane, mwarabonye ko yarishigikiwe. Mu nyuma diplomasi imaze gusinda, diplomasi ya Tshisekedi imaze kugaragara,
bica birahindukira M23 yakwa ijambo niko biriko biragenda muri Kongo. Ubunye ijambo rifisa Tshisekedi ni map. Tshisekedi my friend niwe wenyine ashobora gutelefona Donald Trump. Nubwo Donald Trump abaryamye akamwita bavuga ati yes. Akitaba. Tshisekedi yemerewe kugenda muri White House uko ashaka kose. Mugabo Kagame ashobora kugenda muri White House ntanashikeyo canke bakamwima na visa. Do you understand ibyo bintu? La difference entre Kagame na Tshisekedi. Urumva? Kagame asupportinga M23. Ni gute mwarabonye n'ibihano byarababa Mubaraka basikaye bose barafatiwe ibihano. Urumva? My friend, niko ndavuga nibi bintu ntihagire n'umuntu ngo yifuza kuja kuri M23 ngo hari amafaranga ngo haragize no. M23 yamaze kurimbuka my friend. M23 byamaze kurangira. M23 byamaze kurangira nibirebire. So muri tetwa ya Karehe ubuce burenga butano iyo mvuze tetwara bari ahantu hanini bamaze kuhafata saho nyene ahanya muri za Sud Kivu no Kivu hose imigwanira hari bariko bagenda bafata ubuce kubera ko bagenda bakubura nimumvirize imitwe tubabwira ama media yabo arasupportinga M23 akabazanira ibinyoma. Urumva ashaka kubyuka umumenyesha makuru w'abantu ba radio munwa akazi ukavuga ngo M23 ngo ifashe buci muramaze kona karaba benshi twe babwiye kuva kera. So tugaruka kuri Trumbrema irike ba mu Rwanda no ku mirambo iriko iraba ijanwa hariya mu Rwanda. Nibitero navuze ati nibitero ko biraba muri Sud uko ari zibiri muri Kivu uko ari zibiri. Rero hongeye kuboneka no yibitigiri by'abantu bagenda gufuga ikigali sivyo hari cyane umenye mbasize kare ko bafuga hambwiye kuboneka imibare y'abantu menshi yana nibitigiri bihari yuko hongeye kuba igitigiri cyinshi cy'abantu bariko barafuga mu gihugu cy'u Rwanda. Banyarwandakazi muvyeyi wavyaye ukarira ni gute udashobora kubwira umwana wawe ahebe bino bintu? Ni gute mushobora kuba muri kumupira Kagame? Inshingano kuba umusirikare ufite inshingano zo kurinda la souveraineté du pays, ubusugire bw'igihugu. None muri Kongo ni igihugu cyanyu by'ukuri mwagiye kurinda iki muri Kongo? Mwagiye gutagukiza iki? Barabona ko baratikira uko n'ukuri ko turababwira. Mu Rwanda ibibazo byabaye ibibazo nuva mvuze no kurumvuga ino nkuru. So ariko icyo norangiriza nuko abanyarwanda muri rusange muhaguruka mukaba umuntu umwe mukagerageza kugabanya bino bintu. Iyo turabwira ati abana b'u Rwanda bariko barahera natwe biratubabaza, nta muntu numwe yogihugu umuntu ari karapfa no tari uri satani. Abantu bariko barapfa, abajene bariko barapfa, abana b'u Rwanda bazorongorwa nabanda bakubwa mu Rwanda. So mukwiye guhaguruka mugakoma induru mukavuga mukiyamiriza abantu babashora mu ntambara mudafisemo uruhara. So turabakunda cyane, ndabibutsa utaragira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubanaye tugira umuryango wagutse cyane.